komera Imana amashyi menshi Ibirenge vyawe niyo natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Niyo natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Amen. Yesu ashimwe kandi Amen. ahantu je sinari ndahazi. Yesu ashimwe. Amen. Nahabwiwe n'umwana wanje natunze arambwira ati tuzogende mwijabe gusenga. Yesu ashimwe. Ariko abimbwira ndi muri periode mbi bene data meze nabi, maze imisi 3 ntajya, umutima wiruka cyane, nagiye kwivuza ahantu hose ivyanse. Yesu nashimwe. Amen. Uko vyatanguye nuko nabonye inzozi y'inkoko muri salo. Kuva uwo munsi je mfise umwana w'amezi 2 n'inusu, amaberebere buke acaragenda yose, gushikisa haciye des semaines ntose umwana. Yesu nashimwe. Candaza ndushe ndira ndushe, ariko ndabwira Imana ati Mana hugenderera abandi nanje ntusige. Ndashimiye umupasiteri wo ngaha nukuri mu muhamashi meshi kandi Imana impuzagira. Arambwira ati abarozi barakuzengereje, ariko nari maze kubibona cyane kuko hari n'umuntu yari yantangiye miliyoni 12 kugira banyice, akaguma telefone akanya kose ntazi imisiyo yatanze. Yesu nashimwe. Ariko nshimiye Imana yo mwijuru gushika umunsi izo miliyoni 12 ko zatanzwe nkaba ndi muzima mu mpera amashimeshi Imana. Komera Imana amashyi menshi. Ishaka bishimiye Imana ni uko pastor amaze kusengera yarambagije ati fidete urizera ego ni wizere nusubira kumva umutima wiruka. Yesu nashimwe. Shimiye Imana yo mwijuru rero itarobanura ku butonyi ku mutima wanje watuje. Yesu nabahezagira. Amen. Ica gatatu shimiye Imana ejo hari umuntu ntiyarazi n'ikibazo ndimo. Yesu nashimwe. Frasere uburazimvye ahantu tuba tuyigura 65,000. Urumva ko umwana atonka. Yesu nashimwe. Nza mbona anzaniye ibikombe vya frasere 12 vya 780. Hallelujah. Ariko fishishimo ko nzogaruka ngaha. Imana yangiriye neza nayo mabereye yaragarutse. Imana ya repentance amashimeshi ku Mana. Imana ibaheze. Amen. Ngo hano ndayazana ndayahamagara ubunyene vuba hano. Mana mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti, mpagaze hano nk'umuherezi ndategeka ubushobozi bw'umwijima bwose bwugaye amaberebere yiwe kugira ngo ntashobore konsa umwana. Ndavugishijwe nk'umuvugishwa ku buzima bwiwe. Inzitizi yose yari ihari, wakoze ivyari bikomeye gusumba ibihari uyu munsi, wiyerekanye wehesha icubahiro. Ndasenga nuguruza n'ivyari vyugaye guhera uyu munsi abona intaha ikomeye ku buzima bwiwe. Uku kwezi ko gutsinda no kunesha ntiguhere atabonye ikimenyetso c'ivyiza mw'izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Amen. Vuba cyane abazimu baratsindwa mu izina rya Yesu. Ongera Imana amashyi menshi cyane. Ndabona amasaha dufatiriye.